Chuti bakoze ibiganiro vy'inkino bica kuri Urunani TV ndabaramusa nongera kandi ngabahana mwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Urunani TV idasiba kumanyezanyira makuru ashushe nkino cyane cyane kubakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarezi abakinyi bakera bamwe twita aba legende n'abandi batandukanye nkuko mumenyereye rero Urunani TV twamadukora ibiganiro cyane cyane kubakinyi b'umupira w'amaguru ariko uno munsi twahinduwe isura twaje n'iyindi sura nshasha tukaba turi kumwe numwe mu bakinyi bakomeye cyane b'umugwi wa Urunani n'umugwi wa basketball uyo n'abasundi ni Bryan Kavakure benshi bamabona Bryan Kavakure ntibazi uwo bita Bryan Kavakure ninde muri basketball yatanguye ryari ikibanza ni arena reka tugaruke Ego nkuko mpejeje kwibabwira turi kumwe na Bryan Kavakure asanzwe akina mu mugwi wa Urunani. Bryan ndakuramukije. Ndabaramukije. Benshi bashaka kumenya Bryan Kavakure ninde yatanguye kwina umupira wa basketball ryari. Bryan Kavakure umukinyi wo mu Urunani aba kumutanga yatanguye gukina basket muri club muri 2009 Mutanga United B kumukuri Toyota nyene. Hama gukina basket bisanzwe natangiye gukina kera kuva nkiri umwana ko bakuru banje bose kubera ko bamwigisha ko barakinya basket. Muri kano kanya Bryan Kavakure afise imyaka ingahe? Unye 78. Poids usanzwe ufise ni poids imeze gute? 76 kg. 76 kg. Inyuma yaho wacugenda gukina mu mugwi wahe? Mvuye muri Mutanga United B. Natanguye gukina muri B 2009 gushika 2012 nacenduga muri A naduze muri New Star A cankira umwaka umwe hama uwo mwaka umwe uheze nacinja kwiga amashuri mu buhindi namaze imyaka 6 yo 6 narakinye nkinira université ndakinira na club hari anye iyo myaka 6 yose narakina university hama mugama club professionnel hari yanakinye imyaka 2 2016 na 2017 2019 nashe bica bisa nkuko nahevye agapira nahagaritse agapira gatoyi suye gukina unye muri 2021 wagiye gukina mu gihugu cy'ubuhindi wakiniye imigwi ya club professionnel nakinye yari imwe yitwa Punjab Steelers hama university nakinye zibiri imwe yitwa Pune University niyo nagiriyemo licence niyo nagiriyemo maîtrise yitwa Jane University niyo nakinumba university zibiri na club imwe. Itandukaniro riri hehe hagati y'umupira wa basketball w'u Burundi ndetse n'umupira wa basketball wo mu Buhindi? Ino basket nirakomeye sana. Nkompoye nyari yanyu wasanga batwigisha nyene yari nka spectacle nyene. Bakina ama defense yaguye abantu bashoboye kwinjira vyoroshe. Nga ino usanga kibuga kibacugaye kinisha inguvu nyene inguvu nyinshi nyene mugapana cyo kuvunana nyene. Ino turanyaruka sana ino tiruka biragoye usanga no mu pivot ino yiruka gusimba hari ugasanga bamenze nk'abikwega nyene. Niyo difference nyene no vuga sino techniquement naco kimwe muga physiquement ino turi kure. Biravugwa yuko wakuriye muri leta zunze ubumwe za Amerika ayo makuru yo bari yo ga Bryan. Navukiyeyo gusa mutama yarakoze hari yanye muri les années yigeze kuba ambassadeur au début ya fin année 80 na début année 90 ndavukira hari yacanze amezi makeyi bakuru banje nibo novuga yuko ari bo bakuriye yo nyene ngwaho uvuye mu Buhindi uje ngaha umaze igihe udakina uciuja mu mugwi ndibaza yuko waciuja mu mugwi wa Urunani ninde yifuje ndiya kujanye mu mugwi wa Urunani? Mu Urunani coach Alex yahoze akina no mu Urunani nyene kera twarakunda gurira ku Mutanga Sud turafise aka club nyene k'aba jeune nyene tuza turakina ma mardi jeudi ku mugoroba coach Alex nyene akina muri les champions yarakina muri les champions mais yazaramura ndiko ndakina kumanza ne ko kiwahevye ndamubwira mu mwanya uragoye genre sindongo umwanya wa entraînement sino kinata entraînement byo ntibishoboka cyambwira twe vraiment ubona uko centrale uje mu Urunani ndamubwira je vraiment ashimumpaye iyo chance nkazagira ama entraînement no kina nyene hama nyene izindi equipe zarambwira ngo uzodukine mbwa nabona menga na mabla ni nk'inkuru nyene nta busaba babishiramo Urunani niko gwacirufata turasha mu serio nyene turahura nyene barambwira nyene biko bashaka ko ndabakinira ukuntu ufasha umugwi wa Urunani ubishima company na kera
ndavye amanivo ndavye ingene kera na kera n'ingene nakina ubu sinovuga yuko ndabishima muga still naho nyene nasomeze nk'uwasubiye inyuma ndagira ico mfashije nyene nshoboye nyene ivyo bira cantuma nyene shaka si novuga yuko si nishimira nyene aho ngeze nguma nkora nyene ndabiko no kwevuriwa so kumera nka kera umugwi wa Urunani muri uno mwaka naho ihiganwa rya basketball itaratangura umaze gutahukana ibikombe bishika kuri bitatu tovuga igikombe c'incungu z'u Burundi igikombe ca vacances ndetse n'igikombe ca fundraising yazonse mwaratahukanye ibikombe bigera kuri bitatu bine bitatu tubwire ibanga mwama mukoresha nk'abakinyi b'u Urunani n'ijyaye ashico abantu batabona turakora sana nta uza avuga ngo ni mu grand joueur ngo nibiki twese kwera kuwa mbere gushika kuwa nyuma turakora ikindi naco turumvikana naho uravye equipe y'Urunani rimwe aba étranger benshi nk'abantu bafise ama culture nyene bafise ama culture ataramwe no ama culture batiyumvira kumwe mugase naho duhuye mu kibuga tuba umuntu umwe turavugana tukumvikana munagize ikosa tukabwirana buke tugakosorana hari ni turi equipe imwe kandi turakora indoto za Bryan Kavakure nizahe mu mupira wa basketball novuga kera ari gukina NBA muganda imyaka yigeze bisa nk'ibigoye umuyunye objectif yari no gukina rya BAL rya balle New Star y'ukwiragira ubunye bikonze tukikarifya kwikina yo bari nka twatugetse ikintu gishimishije watubwiye yuko wize mu buhindi wigiki nize biotechnology biotechnology ni nka chimie physique na biology bicanze twama tubona abakinyi benshi ba basketball benshi iyo bagiye gukira mu migwi ya Urunani na Dinamo kumbure bene iyo migwi baca baronderera akazi woba uri muri bo aya tunagize amahirwe narakarondeye abantu bo muri famille nyene baramfasha ndakaronka ashinje nuvuga yuko ni sinakaronkeye muri basket kuvanga amashure n'umupira w'amaboko basketball vyakoreye byaranyo cyane gose wabigenjeje gute cyane gose byose ni kwipanga naripanga vraiment yaba muri secondaire naravuga imisi dusubira ku ishuri ndayizi yaho sinzokina imisi tudasubirayo nzogira entraînement nzokwiga mu ijoro nzokwiga après midi naripanga vraiment ibintu byose ni kwipanga n'ubu ndacagereza nkipanga kwera fata gwera 7h mu gushika 17h mba ndi ku kazi ngani ukorera he nkorera muri Aquavi haya amaja Chris impande ya Savono twarabonye uri mu bakinyi bajanye no mugwa New Star hari ya mu gihugu ca Tanzania mu nkino za road to ball ariko twarabonye ni wigeze ukina byavuye kuki imisi mikimbere yuko tugenda batanze ama list toche tumenya yuko ngicanditse hari mu Buhindi mba club yari mu Buhindi nari ngiri ku ma list yawo byari bikenerwa yuko ngira lettre de sortie lettre de sortie nayo twayisavye duteba turagira nk'abagenda hari tugenda kubasigurira tubabwira yuko yamaze gihe nakina muga icanditse n'icanditse amategeko n'amategeko bacibanyangera gukina umukinyi w'umunyamahanga musanze mukinana mu mugwa Urunani ariwe Obleng Peter mu misi heze yavuze yuko umukinyi w'umurundi akunda cyane ari umukinyi Bryan Kavakure wavyakiriye gute cambe naratangaye ca kabiri byaranyoye kubona yuko shobora kuba mfise umukinyi nyene avuga ndakunda ingene umeze ndakunda ingene ukina ashyaranyoye from kandi n'umwanya mutoyi tumanya amezi 3 mu mezi 3 uzumva yuko umuntu nyene akunda ingene umeze ukina nashibira cyoshe kuri Bryan Kavakure umukinyi akunda cyane w'umurundi n'umukinyi wahe Sokoroza Francis ngene nkamukunda mwita nka mukuru wanje twakuva kera makuri Toyota nye twese mva kuri Toyota dufite ama generation yabo baraza bagakina tukabarabirako tukabigirako turakina na New Star mwaka kumwe aho ni naramwigiye ko mu entraînement muri match nyene akaza aratubwira ibintu nyene tukavyigiraho nyene numva niho ndavye ngene yakina imbere yuko tuja kuba gukinana muri New Star ariko Francis umukinyi ukunda cyane ku isi akina umupira w'amaboko basketball yo barinde ni LeBron James kubera iki LeBron James
igitangaje LeBron atangwe ndamwanga kubera kera nakunda Boston Celtics umva kina muri Cleveland nyene yazara batsinda nyene naramwanga mbwa mu nyuma uko ngenda umva nawo umuntu yankugura ukwavu aremere ko runyaruka Jean nagenda mwemera mu nyuma ubonye vraiment ama match naravye ibiki byose narabonye uko ariko vraiment ndamwemera vraiment mu grand joueur umukinyi musanze mukundana mu mugwa Urunani usanze ukunda n'umukinyi wawe mu Urunani Shagaye gucagura vraiment kwa bose muratwumvikana inshuti yawe naho mwoja hanze gusekira igihugu mwogumana canke mugasanga musangiye icumba iba ari umukinyi wawe novuga David yo menero wundi kwa nige turi na Tanzania twari kumwe abakinyi b'abanyamahanga baje gukina mu mugwa Urunani harakarusho bazaniye umugwanyi wa Urunani cyane gose turadutangwe nko kuri Paul ujya Erengo mu Kenya ona n'umuntu azanishaka arakomeye ego defense arafasha bajya baceng barashuta ba Oblenga atugira spectacle amadank no muri match yiheruka imwe dukina finale yiheruka yararyoheye public nyene ukina kuri nimero zingahe banyu bifuza kumenya inimero wo bukina ku nimero zingahe ubunye nkina kuri poste 1 abanyinisha kuri poste 1 nk'umumeneur nyene mwanya muremure ngina kuri poste muri ko mukina igikombe cha Viva Tangawizi cyatunganije n'ishirahamwe Brarudi ikizere kirari cyo gutwara ico gikombe muri uno mwaka nico dukinira nyene mu mutwe dufise yuko igikombe cyo zokinira ni ugitwara nakindi naguvuga ngo guparticipa gukina demi finale twinjira muri tournoi canke league tuvuga tuje kwitwara nsanzwe nkunda gukora ibiganiro bitandukanye n'abakinyi b'abarundi basanze bakina umupira w'amaguru ariko benshi usanga iyo aronse 6 aca heba amashuri niyi impanuro baha nakaye kabanga wo bibira kugira nabo nyene babashe kuba biga kandi bakina n'umupira w'amaguru ikintu cameno bahanura ni kurondera opportunités zose zibaho nshatse kuvuga kurondera ama chance menshi ego sport igukundiye ni chance imwe urashaka kugira ishuri ikaba chance ya kabiri urashaka kugira na business ikaba chance ya gatatu byo byose ukabicanga ari bitatu canke ari bibiri none ushaka kuvuga ngo ndiko nexera muri kimwe ngo reka ngwe muri kimwe kwico kimwe je urashaka kuvunika urashaka kugwara nta mwenda vyifurije mugani kwa matwiteguye umuntu akagira ama opportunity menshi iwanyu nta numwe asanze akina umupira wa basketball ubonye bose barahebe bakinye ken bose bamenze nkanje bose barakina gace biga amashuri turi mutamu wacu twigije iga amashuri twarakina ngatuje tuje mu mashuri twese akajambo kanyuma ku bakunzi b'umugwa Urunani bari kuba gukurikirana muri kano kanya nakaye babandanye badushigikira kugira badushigikira babandanye baduha ingufu natwe ku bwacu tuzokora tugerageze tubashimisha ego ngira mwumvise ibitari bike uyo ni Bryan Kavakure umwe mu bakinyi basanzwe bafatiye runini umugwi wa Urunani wa basketball ngira mwumvise ibitari bike aho avuga carrière yiwe y'umupira w'amaboko reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkabonyera nakako kubifuriza umunsi mwiza